Jena araharitswe nkiri muto cha kwanza. Mwaba ni mwabona kino kiganiro nituzohora mwami. Kubera iki wamubabariye mukemera gusubirana? Cyo kibazo kiragoye kwishura. Bose ndabakunda. Biratubeshe. Cha kwanza umugabo muba mwaratanguranye nubwo yokora amakosa ngana gute utegerezwa kuyihanganira. Bakunzi ba Mijo Talent TV abakenyezi tugira imitwaro myinshi. Ikigeragezo sikibi ahubwo nishure Imana itanga. Sinarabiye kuri Theogene ibyo nakora byose wamenga ntibigenda. Sandy hari byinshi yamfashije. Makuzine wubahwe. Ngomba ndakubaze wowe ufite manager ku managinga mu bikorwa byawe byose. Manager wanje ni MAHORO WOTER. Sari bakunzi ba Mijo Talent TV mwiriwe canke se mwaramutse bivanye naho muherereye. Uyu munsi kuri mikro muri kumwe na Joseline Irankunda nkaba natembereye ahantu nasanze abamama beza abamama bitahura tukaba tugiye kuyaga bimwe mu bikorwa byawe reka tubahe kaze. Muvyeyi na mahoro. Ya mahoro. Umeze neza? Ego. Mwitwa bande? Irankunda Rachere. Bakunzi ba Mijo Talent TV uyu munsi nagiriwe amahirwe yo kuronka umutumire twitirana ngo yitwa Irankunda Ashere. Reka ndabahereze uwundi ari ku ruhande rwanje nawe abaramutse. Na mahoro. Na mahoro. Umeze neza? Ndi bon. Witwa gute? Nihabose Dorine. Umutumire wanje wo ku ruhande nawe yitwa Nihabose Dorine. Dorine mubahe mukoruduki. Hama aho dusanzwe tuba ni ku Muzinda hajya kuri 13 inyuma ya station gatoya nyene hajya impande y'ikaburimbi. Umutumire wacu uno munsi ngo yitwa Dorine aba ku Muzinda impande ya station gatoya impande y'ikaburimbi ndibaza abahaba muca mumumenya. Dorine musanzwe mukora uduki? Turadandaza. Udandaza iki? Umuceri. Dorine inyuma yo kudandaza umuceri nta kindi gikorwa usanzwe ukora? Umurimo w'Imana, kuririmbira Imana, kuvuga ubutumwa ivyo. Dorine ngo ni umuririmbyi. Dorine urafise indirimbo kuri YouTube canke nturazisohora? Zirahari. Indirimbo yawe ya mbere watangiye gukora yitwa gute? Yitwa Corona. Indirimbo yawe ya mbere watangiye gukora yitwa Corona. Byumvikana yuko wayikoze mu gihe cya Corona canke wayikoze Corona itaraba? Nayikoze igihe Corona yari nyinshi niho nayikora. Murakoze cyane bakunzi ba Mijo Talent TV. Dorine ngo indirimbo yiwe yayikoze mu gihe cya Corona igihe Corona yari nyinshi. Ni giki cyatumye wiyumvira gukora iyo ndirimbo ya Corona? Watewe ubwoba n'ibintu byari ko biravugwa kuri Corona canke sinumbi cyatumye ukora iyo ndirimbo kuko ntacyo yari gufasha bari bagwaye Corona? Hari cyo yari kubafasha? Yari kukibafasha cyane kuko yari indirimbo iremesha kandi ni indirimbo naririmbye ndiko ndasaba Imana idukurireho ikiza cya Corona ndetse n'imvura nyinshi cyangwa se imiyaga myinshi yari kirica abantu n'imvura yagenda ihitana abantu. Murakoze cyane bakunzi ba Mijo Talent TV murumva yuko abaririmbyi ba gospel kenshi barakora ibintu kandi bigafasha abantu. Dorine yumviye gukora indirimbo ya Corona kuko yatewe ubwoba n'ibyo Corona yari kiragira mu gihugu ndetse ku isi yose. Yiyumvira gukora iyo ndirimbo avuga ati harabizofasha ikabaha inkomezi bihebuye ikabaha inkomezi. Muri make nibaza ko ari byo byatumye Dorine akora iyo ndirimbo. Dorine murubatse ufite abana canke uri single? Ndubatse mfise umusheri umwe kandi ndamukunda cyane ahari hose yubahwe. Ndamukunda cyane kandi bivuye ku mutima. Ni inshuti yanje ya hafi kandi ndafise abana benshi. Mfise abana 8 ariko 3 ndiho yarabatahanye sigaranye 5. Murakoze cyane. Dorine ngo afise umusheri umwe aramukunda cyane. Abamuzi ndabinginze mwa bakobwa muze muramucakure kuko aramukunda cyane amufise ku mutima. Mugidi cyo mumukora Dorine mwoba mumuhemukiye. Ngaha ku ruhande rwacu tugarutse hariho uwundi mu mama reka nawe tumubaze ahaba tumubaze ibyo akora tumubaze n'ubuzima bwe bwa misi yose ukuntu abaye. Muvyeyi mwavuze namwe ngo mubahe bamurubiritse. Mukora iki? Ndumukomersante. Uyu munsi turi kumwe na mama commerçante. Uyu munsi turi kumwe n'abamama beza bameze neza basa neza bambaye neza ngira hari ico tuhakuru no munsi hano hano.
mama commerçante none inyuma y'aka kazi nta kindi gikorwa usanzwe ukora ko mbona usa n'umumama menga kijijwe nta kindi gikorwa usanzwe ukora ndi umuririmbyi kazi ndakunda no kuvuga ijambo ry'Imana ngo ni umuririmbyi kazi arakunda kuvuga ijambo ry'Imana kandi twasanze twitirana siko nimba ntihenze yego turitirana uri mazina mama commerçante none ndakubaze mu ndirimbo umaze gukora indirimbo zingahe indirimbo watanguriye ko yitwa gute yitwa ikigeragezo mama commerçante ngo indirimbo yatanguriye ko yitwa ikigeragezo hari indirimbo tuza twumva ikigeragezo ya Theogene woba wayikoze kubera ya Theogene canke byakujemo ko nyene kuyikora byanjemo kuyikora sinarabiye kuri Theogene nibyo nararyamye ndarota hama iyo ndirimbo ndayandika bukeye byavanye nibyo narimwo ico gihe narimo kigeragezo nyene nca ndayikora nimba atari ibanga wo tubwira ico kigeragezo wari urimo catumye ukora iyo ndirimbo umugabo yari yagukubise je naraharitswe nkiri muto cha kwanza hama ico gihe abakozi nakoresha baranyivye naranguza amatelefone nafise abakozi benshi baranyiwe ico gihemba mu bihe by'ibibazo gusa ibyo nakora byose bamenga ntibigenda nca mbona ko menga ndi mu kigeragezo birumvikana cyane kandi wagize neza umaze kubona yuko uri mu kigeragezo waciye uhitamo gukorera Imana uhitamo kuririmba uhitamo kwihebera Imana umaze guhitamo kwihebera Imana ikigeragezo cyarabandanije canke cyarahagaze sibi inyuma gato wavuze ngo wari uharitswe umugabo wawe yari yaguharitse azana uwundi mugore ego yari yigeze ko marika nkiri mutoya cyane yaraguhoye iki ko mbona usa neza uri mwiza abagabo namwe bagabo zamwihangana yaraguhoye iki sinzi ico yampoye ubundi bwo sinokwitahura ico yamuzirgije bakunzi ba Mijo Talent TV murumva yuko ntibyoroshe ariko uyu mukenyezi yabaye mu kigeragezo umugabo aramuhari kazana uwundi umugore mbe mwarasubiranye n'uwo mugabo canke wabandanije ubuzima bwawe bwonyene babanye iminsi mikeya cyane kubera nari umugore nyine nkunda kurondera nkuko navuze ko ndi umukamerisante abantu bandi baramubwira ati burya warataye umugore azi kurondera umugore aciye bugufi yubaha kundi Imana kubera iki wagize ibyo aragaruka mu rugo hebana n'uyo wundi ego ndakubaza ikintu kimwe ni giki cyatumye wiyumvira gusubirana n'umugabo kandi yari yagutaye je umugabo ntayaka akaja kuzana uwundi umugore ntitwosubirana kubera iki wamubabariye mukemera gusubirana kandi yari yagutaye abona kuri mwiza mu kwiranya cyakonze umugabo muba mwaratanguranye abari igufa ryawe muba muri umuntu umwe nubwo yokora amakosa ngana gute utegerezwa kuyihanganira ego niyo mpamvu niyumviye agarutse naramwakiriye neza nkuko twari bimeze murakoze cyane bakunzi ba Mijo Talent TV uyu mumama tubwiye ijambo rikomeye ati umugabo muba mwaratanguranywe muba mwaramaze kubana ukamumenya akakumenya nubwo woja ku wundi canka akazana uwundi urukundo ntirusa na rumwe rwa mbere soko murakoze cyane reka tugaruke hino gato kuri wa mukenyezi wundi nawe tumubaze mbe mada ndakubaze muba ufite abana bangahe mbega wavuze ufite abana bangahe abariho ni batanu umwana wa nyuma afite imyaka ingahe 2 umwana wa nyuma afite imyaka 2 uriteguye kubyara uwundi canke warahagarikije cyo kibazo kiragoye kwishura muri abo bana batanu umwana ukunda uvuga azi ubwa mbere muri wewe n'umwana wa kangahe bose ndabakunda uratubesha harya umuntu afise abana ategezwa kuba hariho umwana gumaza mu bitekerezo uramufise ariho canke bose bakundira rimwe ariho mu gihe hari umwana umwe imva ku kazi nkasanga hariho utuntu tumwe twari kundusha nshitse nkasanga yadukoze sinomuvuga kandi urankoresheje amakosa kuko abandi bacu bashavura oya ntibashavura ahubwo barikosora ubu nimba uwo mwana yahora bikora ari umwe guhera ubu nibabona kino kiganiro mwabona kino kiganiro tugira tuntu ujya mwana yahora akora mama akamukunda cyane namwe guhera uno munsi muzohore muca mudukora kugira mama namwe ikindi gihe azombwire ko mwese ubu abakunda kandi mubikora neza muvyeyi nagomba ndakubaze mu ndirimbo zawe ufise ushobora kuturirimbira imwe mu ndirimbo ufise indirimbo ukunda cyane ushobora kuturirimbira ko gatoya ego cyane
nituzohora mwami nituzohora utatwishuye nituzohora data nituzohora utatwishuye twibutse na Yakobo ca gitondo ca kare yaragusavye umugisha mazura muhezagira. Amen. Nukuri uririmba neza, ufise ijwi ryiza, uririmba amajambo meza. Nigiki cyaguteye kuririmba ko mbona umenga nta kamaro bifise? We wabitewe niki kuririmba? Kuri jewe birafise akamaro. Icatumye ndirimba iyo ndirimbo nari mfise igitwaro kinini cyane. Ico gitwaro narasenga ukamenga Imana yanyibagiye, nahindura amasengesho bikanka, inca ndahindura rero ncamvuga ati reka ndavyamamaze kumbura hiri mu ijuru iraza kunyiganga ikivyumva. Ico gitwaro kica kirishurwa. Bakunzi ba Mijo Talent TV, abakenyezi tugira imitwaro myinshi, abakenyezi tugira ibibazo byinshi, ariko hamwe no gusenga iyo wihebeye Imana ibibazo byose bufise mu rugo canke se ku kazi mu buzima bwa misi yose, iyo wihebeye Imana bya bibazo byose ukabishira ku Mana, Imana irakumva kandi iragutabara, sivyo? Bakunzi ba Mijo Talent TV, turakomeza n'ikiganiro cuno munsi, ndicari kuri no mudamu ari mu buryo bwanje. Mada, ko mbona woba ufise agashusho ku muririmbyi nkunze kubona onga mu gihugu cy'u Burundi yitwa Sandy NDUWIMANA, hoba hari ico mupfana woba umuzi, woba mbona menga mufitanya agashusho, hoba hari ico mupfana canke n'umuntu yabikubwiye mu gikorane? Oya nukuri na muntu yabimbwiye, gusa nabonye umenga murasa uri kuravuga, mbona umenga mufitaniye agashusho, nico gituma shimye kubikubaza. Okay, Sandy ni muvyara wanje, ni umwana wa muyomba wanje, papa we na mama we wanje baravukana, ni binamu wanje. Urumva yuko nabitoye? Sandy ni mubyara wa, kubera iki mwese murya muryango mbona mwahisemo kuririmba kandi mumeze neza? Sandy mengasa n'umukobwa yitahura akunda Imana kandi afise amafaranga menshi, yo bari we yagushize muri ico gikorwa se kugira ngo agusupportinge nawe, kubera mbona umenga afise amafaranga, nze mbona umenga no mu diaspora, yo bari we yaguhaye uburyo kugira nawe ugere ku ntambwe wabugezeko? Sandy hari byinshi yamfashije kandi nuba kimfasha. Asubiye inyuma gato narigejeze kugwara kandi makuzine wubahwe, igihe cyose nzokwama ndavyibuka. Narigeze kugwaza umwana nubwo Imana itakunze kabaho, yarigeze kumpa amahera yo kumuvuza. Kuvyerekeye ibi vy'indirimbo naho nizere kazobikora, ntarapfa sindapfa kandi niyabikora azonkorera vyiza cyane. Ndamukunda cyane makuzine, kipenzi changu, nakupenda sana. Sandy NDUWIMANA n'umukobwa akora ibikorwa byinshi, nkunze kubona yagiye gufasha imfubyi, kandi urabona ko niyumviye ko Musa nsanga ari mubyarawe, nkubiyaba yaragukoreye ikibi wacu kivugira ngaha kuri mikoro ya Mijo Talent TV, ariko urumva ko umusabiye umugisha. Sandy, Imana iguhezagira huri ibyo ukora, ibikorwa byawe byose, abo ugenda ufasha nabo bakomeza kugushingira intahe. Imana iguhezagire kandi ukomeze uwo mutima. Reka tugaruke kuri uyu mukenyezi wundi ari ku ruhande rwacu, nawe tumubaze bike mu ndirimbo ziwe. Mbe Mada, woshobora nawe kuturirimbira akaririmbo gatoya mu ndirimbo ukunda? Ndakunda ikigeragezo cyane. Urakunda ikigeragezo cyane kandi niyo yagumye igaruka keshi muri wewe. Turirimbire gatoya twumva iyo ndirimbo yawe ikigeragezo uko nimeze. Ikigeragezo si kibi, ahubwo n'ishure Imana itanga, iyo kije witeguye nta na kimwe kikugira. Amen. Ikigeragezo ni kibi, ariko iyo kije witeguye nta na kimwe kikugira. Bene data, murumva yuko ibigeragezo naho byoza gute bije witeguye nta na kimwe bikugira. Madango ndakubaze, ni giki uhora ukora mu gitondo iyo byutse? Cambere na mbere mbanza gusenga Imana, shima Imana ingene yatugiriye neza ikatuvyutsa tukiri bazima. Ibyo byonyene nibyo uhora usenga? Ego, hama nkarushirizaho imindi nkazi Imana nkayibwira inzigame mu kazi kanje mpavanjemo, n'abakozi banje bagirire neza. Keshi abakozi banje ndabasengera ijoro n'umurango, nzashaka batera intambwe. Sinzashaka nkoresha umukozi agume hahandi,
keshi nubwo tuba turi ku kazi nama nababwiye ataha narindi n'umusisiho indi ejo narakorera umuntu ariko nawe ejo uzokoresha uwundi niyo mpamvu uri kurakora buri minsi yose uzi wibuka gusenga ca kwanza hama ufise n'ibyizigiro yuko uzotera iyindi ntambwe imbere. Murakoze cyane. None mada ko numva usenga kandi n'abakozi bawo basengera ntago uri nk'ababa mabuje bafata n'abakozi ugasanga bishitse ugasanga bamwibye umukozi wo muhira yazigije ibiharago hiti umuha amakofe uramwirukanye n'umuhembye ntago uri umwe muri abo. Oya vraiment gusa nta n'umunsi n'umwe umukozi wowe muhira birashika kuko nta munsi n'umwe ntahakare tubona duteba niwa mpa gahunda umva naho duhuriye vraiment aho ni byiza cyane ndozuka nyere nanja ku gati. Oya dukuri ni umukozi wiwanje wo mu nzu ntabwo umenya ko ari umukozi wiwanje wo mu nzu ubundi bwo udusanga yambaye n'impunzu zanje kandi ndabyiryoherererwa ntumenya umukozi ninde mu rugo rw'iwanje twibaniye kivandimwe udasanda tuko turanafungura usanga tuko dusangirira hamwe mugasangira ku mezi imwe neza cyane. Murakoze cyane. Murumva yuko hari haba mama Imana yahezagiye kandi mu buzima bwabo bitahura ashobora gusangira ku mezi imwe n'umukozi aho hariho abandi ba mama umukozi adashobora gushika no muri saro ngo ndakubaze wowe ufite manager ku managinga mu bikorwa byawe byose. Manager wanje ni Mahoro WOTER. Manager Mahoro WOTER. Mahoro WOTER ni iki? Ni izina ry'umuntu kandi mbona no mazi dufise no munsi yanditse ko Mahoro WOTER. Ni izina ry'umuntu canke niki? Na mazi duhingura yitwa Mahoro WOTER urumva aramfasha urumva muguze abakiriya baguze nkaronka tujya dukeya tuza urumva ndashaka kudukoresha mu murimo w'Imana. Urumva rero wihenze manager wawe si Mahoro WOTER ahubwo manager wawe ni babakiriya bagura ukaba uronse iki amafaranga. Murumva yuko manager wiwe ni Mahoro WOTER. Mwege mwese muri ko muradukurikirana ababa mu Rubirizi mu Carama mu gisagara ca Bujumbura ndabasabye kugira ngo mumushigikire muze muragura no mazi ya Mahoro WOTER kugira ngo ibikorwa byo bibashe gutera imbere. Urumva yuko n'umukenyezi yitahura akora ibikorwa byiza kandi afasha n'abagowe ndabesha. Ego kandi ndasuhuje abanyabuyenzi cyane baramfata mu mugongo ndasuhuje n'abakongomani bazobona iyi video baramfata mu mugongo so na kwa Siyoni muramfata mu mugongo kuri Mahoro WOTER kweri ndabashimiye bivuye ku mutima kandi Yesu abahezagire. Ubundi bwo aya mazi arafasha nariko ndiyoroganiza gufasha kuguruza n'ikigo c'abana birerero ntanguze bakeya dus urumva nzogenda nagura duke urumva ndicari muto ndiko ndabiyorganiza. Okay, murakoze cyane ngoma ndababaze kandi ku kibazo kijanye nano mazi yanyu Mahoro WOTER. Mahoro ni inde? Ni izina ryiwa cyane ni izina ry'umufasha wawe? Ni izina ry'umwana wanje. Kubera iki wagize izina ry'umwana wawe utagize izina ry'umufasha wawe? Oya nagize izina ry'umwana wanje kuko twebwe tuko turasaza ejo bizokurikirana abana. Ufise abana bangahe? Ufise abana 4. Kubera iki wagize izina ry'umwe muri abo bana 4? Niko ndagafise ari kamwe nyene aragahungu. Ufise umuhungu umwe nico gituma washimye kwita amazi yawe izina ry'uwo muhungu wawe. Ngoma ndakubaze none iyi WOTER twiyumvise Mahoro WOTER. WOTER gisigura iki? Ni amazi bisigura ko ari amazi. WOTER ni kiye kirimi? Ni mu Congereza. Mama commerçante na Kongereza rakubita ko kuri Mahoro WOTER. Murakoze cyane. Reka tugaruke kuri uno mutumire wacu wo hino nawe tumubaze bike mu buzima bwe bwa misi yose mada ngoma ndakubaze nawe wowe ufise mu manager ababimfashamwe nyimba ari umwe 2 3 nkaca mvuga umwe ntumva ko abandi bace bashavura gusa ababifashamwe bose mwubahe Imana ibahezagire ibahe umugisha ibahe kuramba. Ni kihe kintu cya mbere wamukora mu gitondo iyo ubyutse ni kihe kintu utangira gukora? Ndavyuka nkasenga nkiragiza Imana Imana ije ingenda imbere mu bikorwa vyanje inza gukora ivyiganzire ibibemwo ivyivangemwo nkaca nsengera n'umusheri wanje. Ico nico narindindiriye mabujayiro nigeze avuga ko asengera umusheri wiwe. Ico nico narindindiriye utakivuga nawe navuga ati mwese
murabibagira ariko ndabizi ko mukunda ndabizi ko musengera kuko sivyo none ndakobeje ndamusengera ariko urumva je kenshi mu rugo iby'iwanje mu rugo n'umusheri wanje mba mbizi ko ari umusheri wanje ariko mba ndabiki ikibabaje ku muntu nico nkurikirana cyane mbonye nk'umukozi wanje ndaryoherwa nabonye yote intambwe azogenda avuga ati nateye intambwe kubera naka ico nico kiba kindaje ishinga so umusheri wanje twama twabonanye murango nijoro ni sheri urumva kumusengera ni kawaida murakoze cyane bakunzi ba Mico Talent TV uyu munsi murumva yuko tubwiwe byinshi byo mu rugo ingeno abakenyezi bakwiye gusengera abafasha babo bakwiye gusengera abana bakwiye gusengera ndetse n'abakozi babo reka ndakubwire ndakubaze akajambo kanyuma woshobora kubwira bariko baradukurikirana kugira ngo turangize ikiganiro nakaye kajambo kuko ushobora kubwira abakiriya ba Mahoro WOTER abakurikirana indirimbo zawe gira akajambo bashikirije kugira turangize ikiganiro hama abakiriya banje bose mbanje kubashimira kandi ntibagiye n'ababataseri kuko ndi mu bataseri nyene ndaranguza n'amatelefone mutibagiye muri bata nimwibagire madame Rachel kumushorera ababataseri mwese aho muri abamatelefone abakiriya banje b'amatelefone rero nabo nyene ndabashimira cyane kandi ndabasaba abakiriya mwese bo mu mazi no mu matelefone mushishikare kumfata ku mugongo murumva igikorwa ngamije gukora cyo gufasha nashaka mumfate mu mugongo muba mukotse murakoze cyane twagomba tubabaze namwe akajambo kanyuma mushobora gutekerera bariko baratwumviriza ndetse abakurikirana ibikorwa byanyu bya YouTube n'ubuzima bwanyu bwa misi yose ababanyi ababasapotinga mu bikorwa byanyu nakiye kajambo babwira uno munsi abaza kudukurikirana kuri Mico Talent TV nashaka mbwira abafana banje abagenzi banje ababanyi mufate mu mugongo mugende kuri ntihabose Dorine official mukore subscribe amajeme kandi muzoba mumfashije Imana izobibahembera urazi ko ndabakunda cyane genda mubikore mumfate mu mugongo kandi mushishikare kunsengera munsabira amavuta munsabira inkomezi musabira imbaraga kandi byose bizoshoboka amen murakoze cyane bakunzi ba Mico Talent TV ikiganiro twateguye no munsi kirangiriye ngaha reka tubashimire mwege mwese mwadukurikiranye tubibutsa gukora like share na commentaire kuri YouTube ndetse no kuri page yacu ya Facebook hose ni Mico Talent TV kuri mikoro mwari kumwe na Joseline Irankunda mugiraho muba mubahwe turabakunda cyane bye bye